Ndasaka iriyo so ya mbere iteguwe mu Burundi nyuma y'imisi myinshi atamasomo ariko araba kugira ngo tumutere iteka kugira ngo tumwereke yuko twatse tumukunda twatse tumusasaye kugira ngo isi yose imenye neza yuko mu Burundi turafise umukomedie adasanzwe umukomedie w'imboneka rimwe ico ndabasaba ni kimwe Udasi Torosi araza kumanika Minani Zo Fleury aka Mutima Mesati Mutima 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 Twese tuti Mutima 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 Uri umugabo Muritari kwambara kwa umugabo Twese dusubira twakirize amaboko abiri n'umutima umwe kuzura mwese twese tuti Tugumise Ami tukiga mutima mbwira ati nta nduru yayo yumva ntaza mukeneye kwaza Muracyari kwaza Muracyari bake cyane Kwasa matokse ya turami Hari inyuma sinababona Hari inyuma sinababona Gato dufasanye siko twese tubibutsa n'umwe wakomeje bakunda gufungura cyane twagerije amashimesi bacamuteruye Sato
atisha none kugeze ngaho kujyamo warisha amahera yateze covid ivyo birabaho kandi naserukiye muri makungu yitwaje n'akagaruka kiwawe we batuwe nande n'igihugu igihugu kiheruka kurungika umuririmbyi muri Tanzania none umviriza ahantu urengana gukoresha amahera yateze covid umviriza umviriza tora bazi tora bakagaruke hanyuma nawe uzobona yuko nena kikuguserukiye waramuserukiye igihugu none cyane bagiye ku itabi rya Konde Boy turaheza
Icyo gihe hari ubwoko bw'amabazoka bitwa Jojo Maraya. Iyo Jojo turiko turayiga twayiteraniriza turi nk'abana 10
umwe agahekenya agahetse agahura kwa icyo gihe nta bicegenya byari bihariye ara jewe ndi mu mwigisha arabaza ati kimanje le halikuru umwigisha avuga ati arabuze uwiyerekana umwigisha afata decision yo gutemberera ku umwe wese amotereza asise kuri jewe ukuboko cyamanda kudomeka muri pyapyapya amaze gushika kuri jewe amotereza avuga ngo yiwewe ni yari ivyema yari ya mapyapyapya ala ikomera mashi abantu bo muri wasiri bakomera mashi umbiriza wasiri bafise amarivrezo menshi cyane gose umbiriza urashaka kuri kuratembera n'akantu kavuga ati ngaca kubikuza bacabanyema ushuvuga muri wasiri akamukuru ale umeze gute abashimeshe kuri Yesu kandi nguma ndamugarukako niwe muntu wa mbere agupanga gushira ku mustare akagurisha ipantaro yambawe gataro n'abashinwa ukayigura wibaza ngo ni shansi abashimeshe kuri Yesu kandi umbiriza tukomera amasidelike darike duziriganye umeze aranda hecece sitakubarambira kubera ngaha hariho mukuru wanje de force umasubira mu pesika tumukomera amashi ariko kuva mvuye muri Kampala nta kintu na kimwe nigeze ndabazanira sivyo uko muri ngaha mwese fagitira yanyu bace bayizana kira muntu nawe zitatu mu mahera yanyu